reka abakristo bose tubaramutse ati haleluya. Umwami Imana Yesu Kristo abahezagire cyane. N'abayisilamu batararonka ingabirano yo kuba abakristo turabaramutse ati amahoro y'Imana bane namwe. Canke ati takibi. Kuko nakantu bakunda cyane titakibiri. Bo turagiye rero gufata iminota 20 kugira ngo tuje kuri iki kigwa kivuga ngo mbega Muhammadi SAW arashobora kutubera akarorero canke Muhammadi atumariye iki? Atumariye iki? Umuntu ashobora kukubera akarorero nuko abafise ikintu akumariye. Muhammadi ababene wacu b'abayisilamu baramwemera nk'intumwa y'Imana yabo, iriya Mana yabo bita Allah. Ariko twebwe kiretse ko twomufata nk'undi muntu arengana, kuko nawe nyene yaravyivugiye ati jewe sindi uwundi muntu akomeye cyane kiretse umuntu wo gutangaza inkuru gusa, yani mukurukuru journaliste. Ati ibyo byonyene nibyo nshoboye. Rero umugabo bita Muhammadi abantu bose bavyumve ntashobora kutubera akarorero n'umunsi umwe. Kandi rero uno munsi ndabatangariza abakristo nta Bibiliya dukoresha. Igitabo kijanye na Bibiliya cyane n'ibindi bijanye munyegetse mushire mu masakoshi. Nta Bibiliya uno munsi tugira gute dukoresha. Nico gituma ntitugomba umuntu aza kuva mu cigwa. Gumaho nyene mu cigwa kugira ngo tugende n'icigwa. Mbega we Muhammadi woshobora kutubera akarorero? Reka nitangurire hano mu gitabo bita ngo ulimwengu wa majini kuri paje y'10. Haravuga ngo iki musomaji? Ulimwengu wa majini paje y'10 hari amajambo avuga ngo iki? Haraka aravuga ngo yego ndugu msomaji, ngo mugenzi usoma nikosa kupinga kuwepo kwa uchawi, ngo na makosa kutemera ko habaho uburozi. Kwani uchawi ngo kubera yuko uburozi ni jambo ambalo lipo tangu kale, ngo ni ikintu cyambayeho kuva kera kama ilizoelezwa ndani ya Qur'ani, nguko Qur'ani ibivuga. Tena isitoshe kandi ibyo ntibihagije, hata mtume wetu Muhammad SAW, ngo ni ntumwa yacu Muhammad SAW alirogwa. Uwo myo ntumwa yararotswe. Batubwiye ngo na Qur'ani iravuga ko uwo muntu yagize gute? Yarozwe. None tubera akarorero. Dushobora kwibaza ese Qur'ani iravuga ibyo bintu? Qur'ani 17:47. Qur'ani 17:47 hari amajambo havuga ngo iki mwarimu? Qur'ani kitabu cy'amashaka 17:47 haravuga ngo havuga ngo iki? Naimba kisema inasemaje? Eti tunajua sana, ngo turazi cyane sababu wanaosikilizia wanaposikiliza na wanaponongona wanaposema hayo madhalimu kuambia Waislamu kwa ajili ya kukata kuwapoteza. Ninyi ngo mwebwe rero mw'abayisilamu mwe mumwemera hamufuati ngo ntimukurikira umuntu kiretse isipokuwa mtu aliyerogwa. Ngo mukurikira umuntu kiretse umuntu yagize gute? Yarozwe. Hano turaza kumenya duti umuntu yarozwe ashobora kubera akarorero abantu gute? Kuko umuntu yarozwe ndababwire nimba mutari mubizi aba ari umusatsi. Umuntu yarozwe mutari mubizi aba ari umusatsi. Barashobora kutwereka yuko bamuroza mu bakagira ngo yani mwehu wa kutembea barabarani. Uwo n'umuntu yagize gute? Yarozwe. Sindaheze iby'uburozi yarozwe. Aluru wa Marijani ipaje y'amajana 850
22 hadisi y'igihumbi n'amajana ane na cumi na kabiri. Havuga ngo iki? Hadisi ya Aisha. Yego mengo imigani ya Aisha ngo iravuga ngo mtume wa Allah SAW w'indumwa w'Imana ngo Muhammadi alirogwa uwo muntu ngo yararozwe mpaka akawa naona ngo gushikigihe ngo atangura kubona gebandanya kama mpaka akaanza kuona ngo gushikigihe atangura kubona kama anawaingilia wake zake ngo gushikigihe atangura kubona ngo ariko ngo arongora abagore biwe hali ya kuwa hawaingilii ngo kandi ngo atariko arabarongora ibyari byabo mucanze uwo none yobera karorero nde umuntu yibwira yarafise abagore benshi akibwira ngo ariko arabarongora kumbe atariko arabarongora uwo none wumva niba byamucanze ho hako karoge kiwe kubera iki kamutwara mu bagore nico gituma tuvuga duti umuntu yarozwe bagize gute abari umusazi abajya barozwe nyene abari umwehu ndashobora rero kubera akarorero abantu none we Muhammadi kubera ko amaze kurogwa amaze kugira ikibazo mu gitabo bita ngo wakeze mutume mu gitabo bita wakeze mutume ni gitabo kivuga ibijanye n'ingene yatanguye kuronka ubwo burozi n'ingene yabuhawe igihe yari ko aragenda mu ishamba ryitwa Jabari Hira agezeyo niho yahura rero n'ibishetani uwamuroza yabimuhera rero sasa niyo rero yacatangura kugira gute gutangura gucanganikirwa mu mutwe hama atatangura kuvuga ati najiofisia nafsi yangu kuchezewa na mashetani na kunizuka na kuharibu akili ati ndavize ubwaba yuko ninjiwemwo n'ibishetani binyonona ubwenge ku buryo asubiye inyuma umugore we Aisha acatangura amubwira ati iyo bija hose uri kurihenda kubera ko wewe ntushobora kurogwa ariko yari yamaze kurogwa. Ikindi muri ico gitabo nyene citwa wakeze mtume igituma atashobora kutubera akarorero n'umunsi n'umwe ndazi mwigisha aza kugaruka mu 2015 arabizako adashobora kutubera akarorero n'umunsi n'umwe afise amahirwe ko ataba mu Burundi kuko yaza kuba mu Burundi ubu mugabo Muhammadi aba yari gufungwa imyaka 27 kuko niwe yatanguye gufata abana b'imyaka mitikeya atangura kubafata ku ngufu kuko Muhammadi niwe yatanguye gufata akana k'imyaka 8 atangura kukagira umugore wiwe iyo aza kuba umuntu ari mu Burundi amategeko y'u Burundi yari guca mushira mu mpimba imyaka 27 ari yari nimba yarafise kuko yatanguye kuronga burya butumwa afise imyaka 40 yari kuzova yafise imyaka 70 pole sana mu mpimba niho yari guca azovayo ariko amaze kurogwa rero kubera ko hari ibintu twibwira ngo ugasanga abantu turiko dukata tutabivuga ariko abayisilamu bagomba kumenya ibi bintu. Muhammadi ndashobora kubera akarorero abantu kiretse abantu bonyene bashobora kumukurikira kubera yuko umuntu wese arafise umugwi ashobora gukurikira ari mwiza ari mubi uwo wese abafise uburenganzira bwiwe nico gituma abantu bose bafise uburenganzira bwuko bakurikiye Muhammadi abandi nabo bagafite ubundi burenganzira ntibamukurikira nico gituma tugiye muri Qur'ani 474 Qur'ani 472 hari amajambo avuga ngo iki amaze kurogwa yaciye atangura kuzana ibiki igituma twa tudashobora kumufata nk'akarorero yotubera akarorero 74 nakasema wacharavuga Muhammad hayakuwa nyanyuwa hayo hayakuwa ngo nta bindi Muhammad yazanye amaze kurogwa aliyokuja na Muhammad avuye muri rya shamba rya Jabari Hira hayakuwa aliyokuja na Nabii Muhammad ngo nta bindi Muhammad yazanye ila ni uchawi ngo kiretse uburozi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa kizamani ngo kiretse uburozi
bwavuye ku barozi ba kera. Abantu b'abahinga bari bazi kuroga, niyo yagiye kubikura. Huyo hatuwezi sisi tukamfuata. Cyangwa ndashobora kutubera akarorero. Ntibibaho. Genda rero muri Qur'ani 46:9 ubusobanuro. Amaze kuzana uburozi ahawe nabo barozi ba kera byaciye bigenda gutaca tangura kuza. 46:29 avuga ngo iki? 46:29 Qur'ani hari amajambo avuga ngo iki mwarimu? Mtume ngo intumwa Muhammadi kama alizopelekwa kwa wanadamu, ngo intumwa Muhammadi nguko yatumwe ku bantu ndivyo alizopelekwa kwa majini ngo niko yaciye agenda no ku majini. Kama Qur'ani nzima na hadisi ngo nkuko Qur'ani hamwe n'ibindi bice byayo vinavyoonyesha bibyerekana. Reka ndababwire, amaze kuba mu mutwe bitameze neza, niho yacatangura kuja ku bantu acagenda no ku bisigo. Mbere nagomba ndabibira akabanga mu gitabo bita asili ya majini, kitubwira yuko Muhammadi, wumva rero igituma tutoshobora kumubwira cyangwa kwiyumvira ngo yotubera akarorero, niwe yatanguye kwinjiza satani mu Buyisilamu. Intumwa Muhammadi mu gitabo bita asili ya majini niwe yatanguye kwinjiza satani mu Buyisilamu, akasilimisha shetani wake, akasilimisha shetani. Kandi dushobora kutu umuntu niyo tubera akarorero kandi ari rafiki yake na satani, twebwe ntibikunda. Aca umugenzi wande wabo nyene bashobora gukurikira nde? Satani nyene. Irindi rero ikindi gituma adashobora kutubera akarorero Muhammadi, Qur'ani 47:19 Qur'ani 47:19 hari amajambo avuga ngo iki? Qur'ani naimba ikisema 47:19 naimba ikisema Qur'ani umviriza atarasoma. Umuntu w'umunyabyaha ntashobora kubera akarorero abandi, ntibibaho. Kandi iyo wewe umuntu ari imbere ari impumyi ntishobora kurongora abantu, ntibibaho. Umuntu uri umunyabyaha uvuze ngo akurongore akuja imbere azogutwara mu byaha ntabindi azogutwaramwo. Nicyo gituma na Muhammadi yari umunyabyaha ntashobora kubera akarorero abantu. Soma naomba magufira. Umviriza Muhammad avuga ngo bamubwiye ngo sabira imbabazi kwa dhambi zako, ngo sabira imbabazi ku byaha byawe wowe Muhammad, dhambi za Waislamu, ongera usabira imbabazi ku byaha by'Abayisilamu, wanaume na Waislamu wanawake, ngo ku byaha by'Abayisilamu b'abagore no ku byaha by'Abayisilamu b'abagabo. Amanza siyisabira imbabazi kubera ko ari iki? Ari umunyabyaha. Acasabira ikigongwe Abayisilamu kubera yabatereye mu byaha nabo babaye biki? Abanyabyaha b'abagore cyane b'abagabo. Nicyo gituma twe ntashobora kutubera iki? Akarorero. Rero 15:91 Qur'ani 15:91 hari amajambo avuga ngo igituma adashobora kutubera akarorero. 15:91 haravuga ngo haraka ambayo ngo umuntu yafashe wameifanya Qur'ani, yafashe iki gitabo cha Qur'ani acakigira ngo igiki? ngo kuwa mkusanyiko wa uongo, acagifata kigira icegeranyo cy'ibinyoma aliyokusanya Nabii Muhammadi. Hama Muhammadi aje kwegeranya ibintu by'ibinyoma, eti akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, acabesha abantu ngo ni jambo ry'Imana kandi wenye nazi ko ari biki? Ari ibinyoma yegeranije. Uwo muntu none twava tumubwira ngo yotubera akarorero, ibyo ni agahera. Yaciye abikura ko rero Muhammadi acara abikura ko tumva ibyo byose nabajanye naberetse mugomba kumviriza ibindi ababwiye. Achavuga ngo iki? Qur'ani 10:108. Qur'ani kitabu cha mkusanyiko wa uongo. Inasema uongo huyu Qur'ani 10. Navuze ni nta gitabo cha Bibiliya dukora muno munsi. Hapana, ni Qur'ani hamwe n'ibindi bitabo by'amahadisi. Ivuga ngo iki? Qur'ani kitabu mkusanyiko wa uongo 10:8. Inasemaje? Enyi watu ngwemwe abantu mwe hakimekwisha kukujieni kutoka kwa Mola wako, ngo ibyukuri byaramaze kuza bivuye ku Mana yanyu.
abyishakiye ngo jewe Muhamadi si mulinzi juu yenu, ngo jewe ngo sindi umuzamu wanyu, mimi ni mtoaji wa habari tu, ngo jewe ngo ndi umuntu wo gutera inkuru byonyene, mukurukuru canke kigingi canke bantuzenye bamwe bakina udusketch ba mutima rokora bagasore uyo ati je sindi umurinzi wanyu, none ubu niwe tubera akarorero, none umuntu yobera akarorero bande cugenda Korani 39:31 Muhamadi azofa kandi yaranavaze gufa ariko ndazozuka kuko azozukira gucibwa urubanza. Ejo twarize tuvuga duti aho twasoma amajambo avuga ngo wenyene yivugira ngo najofisia nafsi yangu ngo ndafise ubwaba ngo kuri wa wundi nk'umusha wanje nguri mu biganza byiwe ngo kidogo ngo agiye kuza ngo azobaje ngo umucamanza agororotse azobaje kubomora imisaraba twasanze imisaraba azobomora ariyo ku mpanda ariyo hariya ruguru kandi ngo azobaje no gukura ingurube hamwe no gukuraho amakori. Uwo rero azoba aze afise mu biganza umushaho wa Muhamadi, uwo tuzomuvuga twagiye kitabu Qur'ani mkusanyiko wa uongo inasemaje? vijana bivuza ni Qur'ani 39:30 kwa hakika watangeka wewe utakufa, watangeka wewe Muhammad uzofa, wewe utakufa, yaramaze no kufa ngo kandi n'abandi bazokufa hakika nyinyi ngo hanyuma hakika nyinyi Waislamu ngo hanyuma mwebwe Abayisilamu mutagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu, muzoca mutangura guterana amajido n'ingumu imbere y'Imana yanyu kubera iki yabashize mu binyoma mu bigenderamwo kazi yenu. Uyu muntu yotubera akarorero, uyu yoba akarorero k'abantu azoba ari karagwana n'Abayisilamu kumunsi w'umuhero, uyu yoba akarorero ntashobora ibyo jewe mpagaze hano mu kinama ndabyinyamirije kandi ndabyamaganye. Nta muntu ashobora kubera akarorero umuntu ameze uko. Impumyi nishobora kurongora abantu nibibaho. Ushaka kugwana na Muhamadi ninde nyiraho nibaza katanu umwe umunsi w'umuhero ntibokiriza umviriza Muhamadi kubera ibyo byose ari mu barindiriye urubanza. Nicyo gituma umuntu wese arindiriye urubanza ndashobora kubera akarorero abantu. Qur'ani 10:102 Qur'ani 10:102 ucushira ku busobanuro. Qur'ani 10:102 hari amajambo avuga ngo naimba ikisema 102 basi ngo nta kundi wanangoja chingine barindiriye ikindi ila kuwacha mfano wa siku za adabu ngo kiretse kubazira ko ibihano by'igihe cy'iherezo zilizowafikia watu waliopita kabla yao ngo nk'ibyashikiye abantu babaye imbere yabo ngo vuga sema ngo vuga basi ngojeni ngo rero ngo nimurindire mimi pia ngo najewe Muhamadi ni pamoja nanyi katika wanaongojea ngo najewe Muhamadi ngo ndi kumwe namwe mubarindiriye bisigura ngo nimba arindiriye guciribwa urubanza uwo je nawe nokurikira kandi uwo niyombera akarorero. Umuntu nawe azociribwa urubanza biragahera azoba ariko arakubitana imbere y'Imana 2:102 mwumva rero ubusobanuro ukimona wese ubusobanuro ukimona wese ananyolewa ngo niwabona mugenzi wawe bamumoye jambo hilo ngo kubera ulifanya ngo ibyo wakoze sikitie maji upesi kichwa muviriza ngo ufata amazi ushire mu mutwe ngo byihuza kubera ari umugenzi wawe wabonye ibyo yakorewe ngo kubera yuko na wewe utanyolewa kama alizonyolewa ngo na wewe ngo bazokumwa nkuko bamumoye. Hari ikintu yavuze ngo yaba ngo Muhamadi yari mwiki gihe ngo yofunzwe imyaka 27 mu mpimba ngo niwe yafashe ngo abana ku nguvu abivuga ku munwa
narindire gatanga ikigabane n'ubu ndamurindiriye nagombye aze gutanga ikigabane kugira ngo ncenza kugira ngo duhure ngaha nyene kwizimbaho zinga hejuru nyimba Muhamadi yafashe umwana ku nguvu aba nabo intumwa bemera bari basangiye umugore n'umwana wabo ukaza ngaje ndagukororera inda intumwa wemera wewe yari ifise umwana uwo mwana bari basangiye umugore yani papa n'umwana bari basangiye nyina ukaza ngaha twahurire ngaha utanga ikigabane nta gikindi uvuga ku munwa mvuga ku munwa intumwa wemera wewe yari ifise umugore ibya n'umwana baza barasangira nyina ndaje mukanyuze kuza lihagaruka acavuga ngo Muhamadi ngo ni mukurukuru kubona umuntu nk'uye tutsi intumwa y'Imana Muhamadi nta kosa rirabamwo kubera ko na kera hari abamutuka abamwe batuka intumwa y'Imana Muhamadi ko na kera bari bahari uwo yose mushasha ikibazo nuko agiye ariko ragaruka acasoma uri mwengu wa majiri page ya 10 ngo intumwa y'Imana Muhamadi ngo yararozwe ngo niyo mpamvu watokwirikira ngo intumwa yarozwe ikibazo kihari mbega Muhamadi tora 16 ngo nyene Bagahe ukisoma 16 nyimba Muhamadi wararozwe warozwe umutwe warozwe umutima warozwe he kwezi banze byumvikane Muhamadi abamuroze bari babandi bamubwisilamu bakanka n'Imana imwe rudende bakanka n'abayisilamu nibo baroze Muhamadi bamurogiki ikintu bamuroze ku kuguru ubwenge bwagumye bukwiye abamuroze rindira ndaje ndabaguhereza gusanga ari abanyine aba Paji ya 16 kwanza bazusomere ngaho. Aha yene ulimwengu wa majini. Paji ya 16 waravuga. Yaruka. Ndugu Muislamu. Uchawi upo. Mukuru uburozi buriho na wafundishaji wa uchawi. N'abantu bigisha uburozi ni mashetani wa kidini. Tuza umenye yuko uburozi burahari by'ukuri. Ahari umunapinga kubaza tabuhari. Ni buhari. N'abakristo bavuga ati burahari. Rero natwe turavuga tuti uburozi burahari nabigisha uburozi n'amashetani bandanya na kuwafundisha wanadamu kandi amashetani niyo yigisha abantu na utumikia kwa mkataba wa kukufuru mwanadamu ili waingie naye motoni kandi bakorana ku bintu babavuganye kugira ngo bazokufuru kuhoraho hanyuma bazojane nabo mu muriro hanyuma lakini hata hivyo uka nubwo uburozi buhari huo uchawi ubwo burozi hauwezi kumdhuru mtu ntibushobora kugira icyo butwaye umuntu ila Mwenyezi Mungu atake Imana ishire ko akore vuga ati ebana ubwo burozi bugufate niba Muhamadi rero Imana yaremeye ko uburozi bumufata kuko kuguru cyaciye bigenda gute mbega Mana turashahada paja 58 shahada kubera ko uburozi bwafashe Muhamadi kuko kuguru paja 58 kubera ko Imana yemeye ko Muhamadi arogwa kwari kugira ngo Imana itwigisha ikintu runaka hamwe twarogwa tuzaca twigira ku ntumwa y'Imana nde Muhamadi someye nyandiko iravuga kuri a aya hii iyo aya irerekana neza yuko uburozi cyangwa umurozi adashobora kuroga umuntu ngo ashikirwe n'ibibi atari kirese Imana ibishatse ibyo bishika uko Imana ibishatse bandanya intumwa y'Imana Muhamadi yararozwe by'ukuri Imana iremera karogwa afatwa n'uburozi buke aracara afatwa n'uburozi buke kandi ubwo burozi ntabwo bwamusinzikaje ahubwo kandi ntiyigeze aja ku bapfumu umviriza impamvu Imana yemeye ko Muhamadi arogwa n'abo bantu Muhamadi icambere amaze kurogwa ntiyigeze aja ku bapfumu ariko mwebwe abakristo murozwe ahambere muja kubanza kuraguza bandanya ntiyigeze aja ku bapfumu canke ku baraguzi canke ngo yambare ibiheko ngo yambare ibiheko ahubwo yaciye atumbera Imana y'umuremyi wiwe mushobozi w'ikintu cyose yaciye aja kuhora hakuja ku bapfumu yaciye atumbera ku muremyi wiwe hanyuma agira iki Imana rugira byose ikiramwigisha ingere yikingira ibyo bintu by'uburozi ikimuha umuti uvuye mwijuru ukuntu aza kwikingira ubwo burozi yarozwe Imana imuzanira suratu nasi imuzanira ikigabane cyitwa ikigabane
gifatiriwe c'abantu imuzanira na suratul falaq urayumvira ikimuzanira ibigabane bibiri bije nk'umuti uje kuvura intumwa y'Imana Muhammad. Ni nayo mpamvu niwabona umuyisilamu arozwe icambere abanza gukora abanza kwirukira kuhoraho nkuko Muhammad yabikoze agaca kira ubwo burozi. Wese amutakibira Allahu akbar. acaraza aravuga ati ngo intumwa y'Imana Muhammad yarozwe ngo niyo ikurikira. Ikibazo yarozwe na bande? Tora ushawura ushirikira. Uchawi na ushirikina. Haja 90 na hanyene twagiye reka twumve. Turabanye yuko Muhammad mukurogwa yagombye kwigisha abantu ntibazoze baraja ku bupfumu ahubwo bazoze baratumbera uwo muremyi w'ijurisi. Mbega bari baroze Muhammad bari bande? Inasema yari sokuru wawe, lakini pia yanabugusigiye, lakini pia kandi uchawi ubwo burozi bwarozwe Muhammad, uchawi ubwo burozi na ushirikina ubwo kubagikanya Imana unapatikana katika makanisa, uva mu rushengero, unapatikana katika makanisa, uva mu rushengero. Bandanya viongozi wengine wa makanisa abarongoye amashengero n'abapasitori wanahakikishwa kuwa ni wachawi. Nuvyukuri abo nibo barozi baje koga intumwa y'Imana Muhammad. Bandanya Wakristo wengi n'abandi bakristo bato bato nk'aba abanyena wamejitafutia kinga, uza gusanga bafise ibiheko nk'urugero uravyivyaje uruheko. Bandanya na mazindiko ugasanga babishize mu maguru mu matako ili wasiguswe na uchawi na ushirikina, kugira ngo ntibafatwe n'ivyo birozi vy'abo bagabo b'abakristo babo. na sehemu zingine na sehemu zingine uchawi, ubwo burozi, uchawi ubwo burozi na ushirikina ubwo kwagikanya Imana umechanganyika katika imani ya Kikristo. Allahu akbar. kubagikanya Imana mu butatu uzobisanga mu rushengero, uburozi uzobusanga hehe? Mu mashengero. Reka turaberera ukuntu bavyize kugira baroge intumwa y'Imana Muhammad. Tobiti 6 nyaruka, Tobiti wikaho ukiri gitabo iconye n'iconye utoye 6 ukuntu bamuroze Muhammad. Mwabarozi imwe Tobiti muturoga twivura, muturoga twivura ivyo birozi. Tobiti 6 Tobiti 6 abarozi imwe haravuga turagiye 6 indwi haravuga nuko umusore abaza umumarayika ati Azariyasi muvandimwe uyu mutima n'umwijima. ugenzi ukuntu bamuroze uyu mutima n'umwijima ariko gwagasha n'aka gasabo by'ifi wabaze bibamo umutiki. we rero aramusubiza ati bivamo umuti uyuhe? umutima n'umwijima by'ifi. umutima n'umwijima by'ifi iyo ubyosereje ahantu hari umuntu, iyo ugiye ukavyokereza ahantu hari umuntu, yaba umugabo yaba umugore wahanzwemo na Satani cyangwa se indi roho mbi ariyo shetani, nta bundi zongera kumutera kandi zinamuvamo burundu. nuko babigenjeje. Mwumvise ukuntu babigenjeje? Akarorero urakoze cyane, reka mbanze mve hiyo shawe uri kuranteshereza umwanya kuranyoteza. Acaraza acasoma Qur'ani 7:4 iyaruka we 7:4 kubasoma n'abandika n'abasilamu baroze Muhammad n'abakristo n'abakiristo gashe wawe n'abakiristo ewa biputse 7:4 haravuga twigendere. nakasema aravuga hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammad. umviriza ngo aravuga ngo nta kindi Muhammad yazanye. uwo aravuga ninde? niwe tuza kuraba bazo murabe ninde kwanza. reka turabe wavuze ivyo. wavuze ngo ibi bintu Muhammad yazanye ntabwo ari kindi atari uburozi. reka tumurabe izina ryiwe ninde? ahanye uvugwa ni wa mugarariji, ni wa mukafiri, wa mupingayi, wa murozi w'umukristo, wa mukafiri akomeye cyane yahakana ubwisilamu mu ntango. badutuza bahakana ubwisilamu mu kiriza intoke, abahakana shira intoke hejuru. urani sekuru wanyu izina ryiwe uyo nawe ni Waridi. izina ry'uwo muhakanyi ni Waridi mwene Muhira niwe yahakanye iki? ivyo Muhammad yazanye. aranavuga yuko Muhammad ari iki? yazanye uburozi kandi ni sekuru wanyu kandi atari vyo. Allahu akbar. ujya sokuru wanyu ibyo yababwiye sibyo bavyemeye. ega nibo bamuroze we ntuko bafise irago. none yarabacitse. ubu rero mwamugwanije ari umwe
ubu turenga amamiliyaridi n'amamiliyaridi ebana turenga amamiliyaridi n'amamiliyaridi muzokutwa nk'inzoka mwarimu sa ubunyandiko bwiwe nabumaze ba bwaheze 15 kangahe 19 10 naenda yibagiye 10 none waruzi ko Muhammad ari umusiti waruzi ko Muhammad ari umusiti ari he wa mugabo 10 waruzi ko umusiti yaroye yirutse haravuga nyaruka sema yenyi watu vuga haki imekwisha kujieni kutoka kwa Mola wenu basi anayeongoka anaongoka faida ya nafsi yake kabisa na anayepotea anapotea kwa nafsi yake mwenyewe kweli na mimi si mlinzi juu yenu kandi Muhammad ngo sumurinzi kuri mwebwe urabona ugiye gusamba avanga ngo ndakureke ngo reka waruzi ko umusiti umusiti Muhammad umusiti ni city security n'umusekiriti ariko yabaye abagoje barajanga mu mutwe ama mwarimu hari ikintu yavuze ngo Yesu ngo niwe afise umushaha Muhammad mu biganza niko yavuze kumbe Muhammad muri akaja mu biganza vya Yesu ariko koresha ubwenge mw'abakristo koresha ubwenge mw'abakristo koresha ubwenge mw'abakristo Yesu afite umutima wa Muhammad kandi ari umuntu mubi kandi ari mubi avyerekana nyene kandi atari mu nzira y'ukuri eraba il y a quelque chose qui ne va pas qui ne fonctionne pas yaroye erega niwe nashaka abumva bumve Muhammad nyimara inzigo mumufitiye muvuga ideni abafitiye twere turirishe Muhammad ari mu nzira igororotse kandi atumbereza abantu mu nzira igororotse wanka wemera nuko nyene ubyanka wabyemera nuko nyene bimeze kandi ni habanduka atubwira yuko Muhammad akwiye kutubera karorero ndabura mwigeze muvyumva yamaze iminota yiwe 20 yose yidoga mwalimu acha porojo kija hapa fundisha maandiko matakatifu bana wewe vimba kimaneno wewe ni tembo la mabua sasa jana gomba mwimegere neza jewe nguma mucigwa igihe agiye aratamba aja muri Bibiliya aja hehe iyo sinjayo jewe nguma mucigwa sivyo none ikigwa kivuga giti mbega Muhammad yotubera akarorero sivyo kuko nimba yotubera akarorero twomukurikira ivyo ntivyumvikana nimba yotubera akarorero twoshobora kugira gute kumukurikira rero ndashaka mukurikirane neza ndabera ku ijambo yavuze ngo Muhammad ngo ntiyigeze aja ku bapfumu nimwumvise ngena bivuze ngo ntiyigeze aja hehe ngo Muhammad ntiyigeze aja hehe ngo ku bapfumu usemuhe chapa ya nani Qur'an ikisema avuga gute tena Muhammad akenda kwa mchawi ngo Muhammad akenda ku karozi kugapfumukazi soma siku moja umunsi umwe mtume SAW yaruma Muhammad alikuja nyumbani kwangu yaje muhiri wanje akona gakecuru kariko karavuga ngaho bibi moja aitwaye Shifa ngako gakecuru kitwa Shifa alikuwa ameketi pamoja nami ngo yari yicaranye nawe bibi huyu ngako gakecuru akitibu maumivu ya kuumwa na wadudu ngako gakecuru kavura maneno ngo kavura abantu binjiye muri bikoko gakoresheje byo guhamura mtume SAW hanyuma rero Muhammad akamwambia atabwira ko gakecuru kagafumukazi na mimi ujuzi huyo ngonisha nanjye ubwo bumenyi bwo gufumura wabyumvise ni Muhammad yagiye ngaho Muhammad ngo ntiyigeze ajya ku bapfumu yagiye ku gapfumukazi kagakecuru gakoresha ibyo kubandwa araraba tekinike gafise we ati yabona yigisha nanjye iyo tekinike Muhammad niwe yagiye kubizukura ati yigisha ukuntu uzana tekinike abayisilamu nanjye ndabatekinike neza ngo ntiyigeze ajya ku bapfumu uti tubereka Muhammad yarongoye akana k'imyaka 9 somaho nyene umuri wa bibi Aisha imyaka ya Aisha alipoingia nyumbani na mtume ngo agiye kwa Muhammad umuri wa bibi Aisha alipoingia nyumbani na mtume sawa alikuwa kisasi cha miaka 9 yarafise imyaka 9 ariko vuma Muhammad yarafise 46 abagabo biyubaha bari ngaha bakiritse
abagabo biyubaha bari ngaha bakiritse, abagabo biyubaha bari ngaha bakiritse, mwe muri abagore, abagabo bari ngaha biyubaha bakiritse. Aha, ubu mwogera mukagaragara mugafata abana b'imyaka 9 mukabagira abagore banyu, ababebe mukabagira abagore banyu, igisi ngorane ngo Muhammad umuntu avyagitse yafashe Aisha mutwara afise imyaka 9. Niyo mpamvu mwigisha yacenga yavuze ati yaza kuba ari kuri leta nzeye leta wose muri university hariya ku Musaga baze yongera biharire ubusinda bisomye yarakavuga ngo yavuze ku mutu ubusinda bisomye nasubira zenga hariya bihakane. Rero bino vyose ndiko nderekana Muhammad kuja ku bapfumu, kurondera ubupfumu, kuja kuraguza, gutwara umukobwa w'imyaka 9. Ivyo bintu vyose vyotuma je mukurikira kubera yuko nirondera iki akarorero. Ivyo ntivyumvikana. Yari kuza ngaho akavuga ati ivyo yavuze sivyo, ahubwo bimeze kunuku nuku. Muhammad yotubera akarorero kubwizimbo yabivuze. Oya, zanga wigishe nk'umwigisha. Apana guhomvya abayisilamu ngaho kandi bakwizeye. Reka rero tubandanye. Korowani 33:50. Korowani 33:50. Twumvirize neza. Muhammad nimba yotubera akarorero koko, kuko nico kigo cy'uno munsi. Tugasanga yotubera akarorero kabisa genda mukurikira. Mugabo ko ayo masomo abiri yonyene maze gusoma. Aha, nashira kutubera akarorero havuga gute? Reka tumve no Muhammad. Tumve Muhammad reko yotubera akarorero. Nabii. Ewe Muhammad. Kuhalalishia wake zako uliowapa mahari yao. Ngo twakurekuriye gutwara abagore wakoye he? Na wake na wanawake. Ngo n'abakobwa waliotamalaki kwa mkono wako wa kulia. N'abafatishije ukuboko kwa kw'iburyo. Katika wale aliowapa Mwenyezi Mungu. Ngaho Imana yaguhaye urumva? Na tumekuhalalishia. Ngo twakwemereye mabinti wa ami zako. N'abakobwa b'abayi bawe. Na mabinti wa mashangazi yako. N'abakobwa bashangazi bawe utware. Mabinti n'abakobwa waliohama pamoja nawe. N'abo mwimukanye bose utware. Na tumekuhalalishia. Ngo twakurekuriye mwanamke Muislamu. Umukobwa wese wo mu Islamu. Mwanamke Muislamu. Umukobwa wese wo mu Islamu. Akijitoa mwenyewe bure. Gazokwitana we kuri gusa iwawe Muhammad. Kama mtume akitaka kumuoa. Ngo niyashaka kumutwara acamutwara. Kwako tumutume. Ngo ingivyo irabire kuri uri kurumva kakamunda. Mwanamke kumuoa mwanamke. Banzi gende bukebuke. Murumva n'amajambo. Nukuvuga Muhammad yarekuye abakobwa bamushikiwe, bamuyomba wiwe, bashangazi, bamamudogo, yani ntaraba. N'umukobwa w'Umuislamu wewe wese yitanze kwa Muhammad arakwita. Bose arajaniranya. Ari w'imyaka 9, imyaka 6 arakubita. Mundabire yaka kamuna. Dufate rero ngo mu kinama, dufate ko Muhammad ari ngaha. Rupango rwose rurimi yoza aragenda jabuka ahari ati hajya nahaciyeya ubungeze hajya ejo nzopiga kwa naka mama w'intumwa y'Imana we Umuyisilamu yaba umugore yaba umugore uwo kwizana bose arabirangira umugore wa naka arakubita mushira mu nzu mugira umugore wawe ariko ino ntumwa yotubera akarorero nico cigwa ntibishoboka. Ninde muntu ngaha umugabo yokubahuka akagenda kira rugo gose murabaye inkumi zose abonye azigira abagore biwe abarenganye bose atoragira abagore biwe uretse Muhammad arinda imbaze vrema izindi ngorane reka tubandanye mbega we Muhammad yotubera akarorero nico cigwa rero bajenga baravuga ngo Muhammad wigeze agira gute ngarogwa siko wavuze umvirize nabwira ibanga yararozwe kandi byabeshe ngo kukuguru gusa bamugiriye operation y'ibishetani byari bimurira n'ivyibabarawo soma inyandiko haraburango havuga gute katika vitabu ngo mu bitabu za hadisi ngo vy'amahadisi ya Kisuni bandanya wametaja kuwa bavuze yuko Muhammad alipasuriwa ngo yapasuriwa bamugiriye operation akatolewa shetani mara 4 bamukuramo shetani inshuro 4 mara ya kwanza mbere mtume akiwa katika umri ya miaka 3
ndagifise imyaka 3 rushetani rwaramwinjiye baramugira operation ruravayo. Mara ya pili umviriza rya kabiri akiwa katika umri ya miaka 10 ndafise imyaka 10 urundi rubabara ruramwinjira operation ruravayo mukuramo. Mara ya tatu rya gatatu akiwa katika umri wa miaka 40 ndafise imyaka 40. mara ya 4 alipoandaliwa kupelekwa Isra akiwa katika umri wa miaka 43 ndafise imyaka 43 urundi rubabara babalao. Ariko nyumvira umuntu amashetani vyaragendana yari rafiki yake hanyuma ngintu mwajeno ikurikira no kubesha Korowani 46:29 amaherezo zana inyandiko. Korowani 46:29 hari amajambo avuga ngo ikigwa kivuga kiti mbega Muhammad yo tubera karorero nico kigwa nibaze ngaba tubwire bati yo tubera karorero canke niyo tubera iki akarorero ivyo nivyumvikana. Je ndiko nderekana ibimenyamenya vyemeza ko Muhammad atombera iki akarorero. Nimba bavuga yuko yo tubera karorero nibaze bavugurutse bino navuze hanyuma bavuga bati we wabeshe ivyo bintu bisiguguko nuko aca muri no nzira nyene naciye mu kuyivuga hanyuma mbeshuze nivyumvikana. Havuga gute mtume ngo intumwa Muhammad kama alizopelekwa kwa wanadamu nuko yatwawe ku bantu hizo alizopelekwa kwa majini nuko yatwawe no ku bisigo. Qur'ani zima na hadithi Qur'ani yose ni kutama hadithi na mtume cha Muhammad inaonyesha yerekana uko anvu wabuko yatuwe ku bantu bariko yatumye no kubiki no ku bisigo kandi ibitabo byose bya Qur'ani n'ivyo mahadisi ngo baravyerekana. Ikibazo ngiki ariko umuntu yacudika n'ibisigo ibinyamwonga jewe mu bikora jewe mbera karorero uwo muntu wotwara karorero naze ngahari yabisigura neza tubwira ati Muhammad yabona muriko muramuheshera impamvu yagenda kuri ivyo bisigo yari nini adiri nyigisho yumvikana hanyuma twumva ko tubera karorero basi nake none yabuze inyandiko nimero zara ngaha anye yo gushigikira Muhammad ko tubera karorero natuma genda zana agapapuro baza tuwe kuyarara abisomeko kugira ngo tuvyumve yaributse Muhammad n'umunyabanyanga. rero inyandiko zose ziriko ziratangwa hano munyumvirize neza mumvise navuye mu cigwa jewe ndacani mu cigwa mbega Muhammad yo tubera akarorero nimba yo tubera akarorero baze ngaha babivuge msomaji uri hehe baba uri hehe niko Qur'ani 12:6 maelezo. Qur'ani 12:6 maelezo haravuga ngo avuga gute naimba ikisema tuhereze twumvirizo muriko tubera karorero. Qur'ani kitabu mkusanyiko wa uongo. Ego haravuga ngo avuga gute na haya ego hata petu tunayo byose turabifise japo tunaufuata Uislamu naho dukurikira Uislamu lakini tunatia ushirikina pia tunashiramo n'ivyo kuroga. Iyi ni Qur'ani bivuze ngo naho bakurikira Uislamu ngo barashiramo n'ivyo kugira iki vyo kuroga. Tunakwenda makaburini ngo baragenda ku mpanda hajya anye mu kaburi bakabwira uburi bwana mu kaburi wowe uri mu kaburi tumezongwa natewe uriko urumva bino nivyo Muhammad yagize guti yabigishije. Rero kubona abantu bayisilamu babikora ntabwo bavyikuriye mu mutwe bafise aho babikuye. Ndaherekane Maisha ya Mtume 79 zana inyandiko. Maisha ya Mtume 79 twumvirize iyo babikuye ivyo kuja ku buri kubandwa no kuraguza. Je ndetse numva kintu bayombera karorero. Paragrafu ya 2 havuga gute havuga gute hata lilipokucha jua ngizuba rirangiye Jumatano ngo hari ku munsi wa mercredi mwezi wa 29 ukwezi kwa 29 mtume alitoka na mtumwa wake Abu Mawaida. Intumwa Muhammad yaragiye iri kumwe n'intumwa yiwe umwaka wa Abu Mawaida bagenda gusura ububuri yakiwanda ta Altaki bagenda gusura buri ahantu bita Altaki akawatolea salamu bacaramutsa abantu bari mu kaburi. Salamu alaykum mu kaburi murabumvira akawatolea salamu bacaramutsa waliozikwa huko bahambiye kuzahira akaombea dua bacana n'abasengera murumva kamubona
yuko rero Muhammad tubonye yuko rero yabitanguye byo kugenda mu biburi kugira gute kuraguza, kandi nivyo twabonye yuko uburozi yabuhawe n'agakecuru, sibyo none abuhawe n'agakecuru akagira umugenzo bwo kuja aragenda mumva kuraguza baramutsimva ngo salamu alaikum kaburi, salamu alaikum kaburi. Na ntumwa y'Imana ivyo bintu yobikora cyane byamutwara mu kaburi nuko byari bisazi. Ivyo bintu bitwara umuntu mu kaburi ko bamutsimva uburi ngira ngo byari impamvu Korani ivuga yuko abayisilamu nabo nyene baja kuburi akesha bale zamani. Umukobwa amaze kuja mu betiwe rindira, umukobwa amaze kuja mu betiwe tayari abageze kurongo ahanyene alikuwa ana uwezo na nguvu za kuchukua mimba alafu na kuzaa alikuwa na uwezo wa kuchukua mimba na kuzaa bila tatizo lolote. Wewe yarageze gari impumi ageze kubyara atakibazo uwabageze yarimu turabere no Dawudi nawe abami bambere rimwe ko baguma kuri Muhammad yoma ncenza kuwarongoye nyina wiwe nawe muri Bibiliya abami bambere rimwe ndaza wawe nyina we muri Bibiliya utaruzi abami bambere rimwe haravuga mwarimu ndani cyumba naguhaye amavuta. Muhammad yarongoye umukobwa ashoboye gutwara inda atakanabyara atakibazo ndakirize bashaka rongera kwagiye hanyuma badutuze hanyuma rero maje ati ngo ofisi nira kingana utubwire ku mategeko y'Imana Imana yemerera umukobwa kurongorwa afisi ingana azatubwire twagiye aravuga umwami Dawudi yarashaje ruruze ageze mu zabukuru bari basigaye bamufuka impuzu ntabagisusurukirwa bituma abishikira biwe bamubarira bati mwami wacu Nyaningoma nibakuronderera umwigeme akantu gatonya harya w'inkumi apari bya bikecu w'inkumi yamane nawe akubumbabunge agufumbatire kugira ngo ususurukirwe. Uyu ko mutamuvuga uyu kandi ari we yabigishe kuririmba, uyu ko mutamuvuga ari we yabigishije no kuririmba. Uyu reka rero tuzana amavuta sivyo nyene mwari yaranasambanye twerekane Zaburi 50 uyu ko mutamuvuga siwe yabaye kuririmba siwe yabaye kuririmba utarumva ngo garukana inanga ya Dawudi garukana inanga uragapu umva reka tubahimanga nibungi inanga iyi Zaburi abemera Zaburi amaboko hejuru abemera Zaburi iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi shefu wa korale ni Zaburi ya Dawidi yanditswe hamwe wavugishwa n'Imana Natani yazakuriwe avuye Dawidi yayanditse amaze gusambana na Betisheba. Ibyo biriyazwe n'umukama ushimira Imana. Uyu ko mutamuvuga Muhammad mwarimu ngo Muhammad warongoye mu ukiri mutonya. Inyandiko zivuga yuko yarageze iki kintu kinjye no mu mutwe yarageze gutora kuronkinda kandi akabyara atakibazo agize 35 22 itanguriro uwarongoye nyina wiwe rero 35 22 haravuga uwarongoye nyina wiwe 35 haravuga bazu tuze kwanza abemera yuko Yakobo ari we Isirayeli bamanika urutoki muratemera imanurire abemera yuko abanyisirayeli noke hejuru mu mitima mwabonye abanyisirayeli inyandiko rero baje bapfa 32 ibyana by'ibyaduka twagiye 34 bavuye ku busambanyi 34 22 haravuga ubu n'umuhungu yikurikije kuri urumva n'umuhungu yikurikije kuri nyina aba nibo bavuye aba bagabo maze Isirayeli wa Yakobo maze Isirayeli akiri muri ico gihugu Reubeni umungu wiwe aragenda asambana na Biruha icorekeye se Isirayeli arabimenya nuko abahungu ba Yakobo bari 12 tuza
abagore bane ba Yakobo. Lameki ni umuhungu wa Yakobo, atagenda asambana nande na muka Yakobo. Uyu ko mutamuvuga, uyu ko mutamuvuga uyo. Abakora ko bazi bapfe ku busambanyi, yasambanye na nyina, asambana na nyina. Uyu ni mu muvugo uyo. Twigende rero mwarimu. Ai, hiyo ndavuye Ahizabi. Ahizabi ndaruka twiti kane. 6 kane. Nimba nihenze. Aho nyene mwarimu. 68 kate. Ubiridi kigwa tukiranga. Aravuga. Nun. Nahiye kwikorani nivyo kwikaramu nivyo yandika. Nyaruka kubw'ingabirano z'umuremyi wawe. Kubw'ingabirano z'umuremyi wawe Muhammad. Wewe Muhammadi. Wewe Muhammadi. Wewe Muhammadi. Hurumusazi. 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 Kandi mu byukuri uzoronka impembo zidahera. Kandi mu byukuri. Kandi wewe Muhammadi. Wewe Muhammad. Tuza. Ndakwinginze kurugutura amatwi. Ruza gusaba kunsaba inyandiko. Kandi mu byukuri wewe Muhammadi ufise ingeso nziza. Allahu akbar. Allahu akbar. Tutazi inyandiko ni tuyitanze. Twayitanze. Ariko rindira mweza ngo narumva. Ngo nanyandiko ngo turaronka. Nimumva. Wazi babu batumva. Reka sinocane ndaza kuza mundi mwanya. Mwarimu. Reka twigendere ngaha sha. Twigendere ahandi yasomye ni hehe. Qur'ani 3:50 nyaruka. Yahasomye. Aho yahasomye. 3:3. Samuel wa kabiri. 12 ndwi yo. Amori yanyije. Amori. Samuel wa kabiri. 12 ndwi. Ngo yafise abagore benshi. Samuel wa kabiri. 12 ndwi. Yewe gatwari tugiye. Kigo n'abagore benshi. Zari kigo cy'abagore ngakumere to gutikure ngahanye. 12 ndwi. Samuel wa kabiri. 12 ndwi. Muri Samuel mwarimu. Impamvu ngo atokurikira Muhammad warongo y'abagore benshi. Ngo yarafise abagore benshi. Zari kigo cy'abagore ngatugohonda kuziza mikrofone. 12 ndwi haravuga. Maze Natana barira David ati erego umuntu ni wowe nyene. Uhora Imana ya Isirayeli avuze ati ni jewe nakwimikishije amavuta nguhe umwami wa Isirayeli ndagukiza mukura amaboko ya Sawili ngwinjiza ingoro ya shobuja nguhana abagore bagusegure benshi ngo bagusegure uko mukurikirwa ngo bagusegure ajapanga turabarozi sigwa bagusegure arimu ngo turabarozi 8:2 yabivuze Qur'ani ewe Qur'ani 8:2 umwisilamu w'umurozi we n'uwo mumureri nico kibonaba n'uru mukafiri nk'uyo nyene ego umwisilamu aroga muzoje umwisilamu w'umurozi aravuga abitandukanye 8:2 mu byukuri abemera bukuri abisilamu bukuri ni babandi Allah avuze netima yabihinda gashisi niyo basoma mirongo y'igitabo ciwe birongereza ukwemera kandi nibizera imizimu abayisilamu bukuri nibizera amashetani nibizera imva ariko bizigiye umuremyi wabo uhoraho abazobona umusilamu yizera amakaburi akizera imva n'amashetani uwo ni mutonya wuyu bazoca hamwe erega mwarimu abo n'abakafiri gusa mwarimu no kujya kuramusimba ibyo nibisanzwe n'abakuru b'ibihugu bavuye baraja gushira inkore z'amashugwe urabanza ubikureho mu bindi bigo ari uzobabuze bareke kuja baje gushegeraho bapfuye uzobabuze. Takbir, Allahu akbar. Hanyuma umugabo yajenga imisi yose ngo tugomba gufuta ubuyisilamu. Leta zimwe za Amerika zarananiwe gufuta ubuyisilamu. Muri Amerika hari imisigiti irenga 100 ibihumbi barananiwe. Wewe ushobora Takbir begani twenge imisi yose birirwa barafukama. Leta zimwe za Amerika zirafukamira Arabia Saudi gusega igitoro kungarira ndutwahawe Takbir. Allah utaraja kure utaraja ibubanza mu Buyenzi angaha honyene uramaze kuronga bangahe yuko nafutu ujya musigiti yo kugira maze kuronga umukurahe Takbir. Allahu akbar. Waislamu raha ngamba kufuta ubwisilamu bushobora bwisilamu ujya n'umukristo tumaze kwinjiza abakristo ngaha bare uyo agira 10 Takbir. Allahu akbar. Mwani muraronga numwe abayisilamu
ninde ashobora kuza akaba mukristo? Ikibazo mwari mu ikibazo aho nariko ndabahonja kwanza ndabanyonyora mwebwe munyoyoke. Ikibazo kiraje 342 Qur'an, 342 kubasoma n'abandika. Aravuga mwarimu avuga 42 niwibuke ya Muhammadi aho abamarayika babuze bati ewe Mariyamu mu by'ukuri Allah yaraguhisemo aragutorora anakurutisha abagore bose. Takbir, Allahu Akbar. Ikibazo kiraje, Imana ibwiye Muhammad, we Muhammad gira abantu bose bo ku isi ko Imana yatoranije umugore Mariya nyina wa Yesu ko ari we umugore w'icyubahiro kurusha abandi bagore bo ku isi yose. Ikibazo mbajije, Muhammad ivyo yavuze yarabeshe cyangwa ni iby'ukuri? Ko yavuze ko Mariya ari umugore arutoranye abagore kandi wa mbere ku ingo w'ishuri, nivyo sivyo? Masha Waislamu inaeleweka? Aje ajibu swali. Eliya ziragina yabwi cyubahiro yihanukiriye mu kubaza kumbe swata. Murazi impamvu? Reka ndabwira ikintu kimwe, hagati ya Mariya na Muhammadi ninde yatanguye kubaho? Mariya. Ninde yatanguye kubaho? Mariya. Muhammadi yaje Mariya yaragize gute? Yarabaye imyaka myinshi. Iyaba Muhammadi ariwe yatanze kuvuka Mariya hanyuma akaca avuga ati Mariya azobaho, niyo vyo bari ibintu bitangaje. Nawe ngo yabajije ivyo yabisomye mu bindi bitabo. Nabwize ukuri, ndaje ndi ngaha ndabivuze nti Mariya niwe yavyaye Yesu. Mwese ndabivuze, none ndabeshe nimungurikire rero. Nimungurikire, sindabivuze nkurikira ndakubera akarorero. Ugiriza nabwire rero, ugiriza nabwire iryo jambo nimba Muhammadi yararyanditse. Mwenyekiti muramba mwanya ndamuhe nikipanda hapa wote wanakimbilia kwa vitabu, wananijua, wanaanza kutetemeka. Mimi nimeuliza, Imana irabwiye Muhammadi gira abantu bose bakuyisi yuko Imana yatoranije umugore Mariya ko ari we afise icyubahiro kurusha abandi bagore bose. Sivuka rya Yesu ndiko ndabaza ngaho. Takbir. Hanyuma ntanabaza aya majambo Muhammadi yatubwiye ko Mariya ari we asumba abagore bose, Muhammadi yavuze ukuri cyangwa yarabeshe? Takbir. Sivuka rya Yesu. Jela imvuga agiye kuvuga ibintu bidasanzwe. Uburiza nabwire none icyubahiro cya Mariya hano ku isi cyabonekeye ku gikorwa cyahe? Si kubyara Yesu. Muhammadi yari bwawe no kubaho sawa yarasaba icyo cyubahiro. Reka ibyo ndabireke ndamwishire hajye abajije, sivyo none? Okay, Muhammadi ngimara abwiye Muhammadi yuko Mariya ngari afise icyubahiro mu bantu bo ku isi. Ikibazo ndakubaza ni iki? Sivyo? Ikibazo ndabaza ni iki? Mbega Mariya na Muhammadi ninde yatanguye kubaho? Mariya. Nanje iyo Muhammadi aho yatanguye kubaho imbere yuko Mariya abaho, iryo jambo ryabaye ryagati gitangaza cyane. Ariko ubu nta gaciro rifise n'undi yobivuga kugira ngo tumukubirize. Nabwire Muhammadi nta kindi yakoze, iryo jambo yaririye kopi muri Bibiliya. Ndabeshe yarikuye muri Bibiliya tubandanye naje hagati y'injiri acatega habivuge iryo jambo mu njiri ririmo, sivyo? Abamizirima baremera injiri, sivyo none? Ndabesheye amurinda kubesheye nkurikirana hatangiye guhunga. Abamizirima baremera igitabo bita injiri, sivyo? Iryo jambo riri mu gitabo bita injiri. Ico gitabo cyabaye imbere yuko Muhammad agira gute abaho, cyabaye imbere yuko Qur'an igira gute ibaho, kandi ico gitabo nico kirimo ayo majambo nyene amuri ajeje kuvugira hano. Ikibazo rero icemeza ko Muhammad atariye kopi muri injiri ni cyahe? Yariye kopi. Nukuvuga yuko ayo majambo
camubanjirije. Ayo majambo yagaragaye ko ari ay'ukuri kubera yuko nanje ngaha ndayavuze. Ni trishori yakoze trishori. Tugaruka rero mu cigwa areke kudusanga kivuga giti mbega Muhamadi yotubera akarorero. Ico cigwa sico cigwa none, mbega wowe Muhamadi yotubera akarorero nico cigwa. Nibaze nk'abatuzana inkuru za hariya nino nibatubwira bati Muhamadi yotubera iki akarorero. Ubu zange abwira Kamuna yishaje ngaho ngo yitwa Musa. Ubwira yavuze sivyo, yavuze ngo abakuru b'ibihugu ngo baragenda ngo kunamira iki ngwimva sivyo none. Nambwira handa ari gayumva umukuru w'igihugu atanga salamare kumva. Ariko aho umukuru w'igihugu agiye kumbanda kunamira imva ziramutsa. Nta musoro salamare ku. Ahubwo nareke kumufata nabi. Reka bande babwire Korani 112:106. Mbega wo Muhamadi wotubera akarorero nico cigwa. Nico cigwa kiri hano Korani 12:106. Turabe nimba koko Muhamadi yotubera akarorero. Kuko nimba yotubera akarorero bisigura ivyo abasilamu bakora babikuye kuri inde kuri Muhamadi sivyo none. Maelezo haravuga ngo havuga gute na haya hata hapa petu tunayo. Okay, bandanya japo tunaufuata Uislamu nao tukurika Uislamu nkuko Muhamadi yatubwiye, lakini tunautia ushirikina pia. Ariko turashiramo n'ivyo kuraguza no kuroga. Tunagenda makaburini tukayaambia ngo turagenda kububuri tukabubwira Bwana uri mukaburi nimesomba natewe. Muriko muranyumvira nimba abantu umukuru w'igihugu cyangwa abandi baja ku kaburi ayo majambo baravuga bagenda ku buri kuramutsa ngo twatewe nimudutabare. Iyo ni migenzo yo kubandwa Muhamadi yabigishije ibintu vyo kuraguza. None gasha ubu karashize ngare twigira akarorero ku umupfumu twabonye yuko Muhamadi yagiye kugapfumukazi ka kera. Ako gapfumukazi kakoresha ibintu vyo kubandwa sivyo, acaramubwira ngo nyigisha ivyo bintu ukora nanje nzoze ndatekinika abayisilamu. Ahubwo rero mukurangiza nagomba sawa mwigisha ze hano kuko usiganye amasegonda aza kuvuga aya majambo yo kuja mu kaburi mbigishijwe na Muhamadi na yukuri kugira ngo Muhamadi tumukurikire natubwe tuzoza turabikora nico cigwa. Yaciye ari cyumujya avuga ngo kakana Muhamadi yarongora ngo kari kamaze kuja muri date. Muranyumviritse ngorane ubona w'imyaka 9 ukamusambanya ngaho onye ngo yageze gutwara inda ngo yarafise igikuriro bavutse umwigeme cyangwa inkumi n'umukobwa ageze nawe wari umuzungu w'imyaka 9 ntabavyibusha nkawe wibaze wowe ukura hehe. Nibaze batubwira kwabira ko kana kinyaka 9 tivyo bintu kabisa twovyigira ko bikatubera akarorero. Ahubwo namusara arengece rero niyaza ngaha anye atubwire nivyo dukeneye kumenya uno munsi. Mbega wo Muhamadi wotubera akarorero, nimba yotubera akarorero atubwire tuve ngaha twese dore kubwana bw'imyaka 9 cadurera kuri bari yabiwawe atubwire ko vyemewe kukumva tuzuba tugororotse sivyo none. Ariko sivyo birakagira gute biragahera. Imana ibahezagire cyane. Ukuri cyange yarabesha akaja mu mva mu mizimu yoho. Matayo 22:9 umviriza hajya kwigishe tena kubajije ivyimva vy'amashetani bawishura ikibazo. Waisilamu wanaweza kujibu hili swali. Hamwe bari kuvuga yego yavuze ukuri byari kubigori, hamwe bari kuvuga oya yarabeshe byari kubigori. Pakibirire 2009 ikibazo cy'umuprofessionnel nuronga huca Sakibir haravuga marimo havuga gute Yesu arabishura ati arabishura mwebwe abakristo muri ngaho mwarazimiye ko mutamenye ibyanditswe bakubaza ibya Muhamadi ukazana iby'imizimu n'ubushobozi bw'Imana mwarazimiye. Takbir Allahu akbar. Waislamu raha wanaosema raha mkono juu wajawa sishobora kwemera Muhamadi ndamwara ku murongo Yesu yemera Muhamadi
61 gatandatu Korani 61 Yesu yemera Muhammad haravuga mwarimu wowe ni wowe mwanga nashaka mwanya none hari ico nawe mukunda haje mariyore haravuga itandatu narimo gatandatu haravuga umviriza haje ndakunyonyora niwibuke aho Yesu mwene Maria yavuga ati mwe bene Isirayeli mu byukuri jewe ni intumwa ya Allah uhoraho kuri mwebwe navye kugira ngo nemeze ibyabaye imbere yanjye biri muri Taurati nongere jewe Yesu nongere ndabaha inkuru nziza y'intumwa izoza mu nyuma yanjye izina ry'iyo ntumwa ni Muhammad barameneka n'ishavu Bayisilamu biraryoshe n'ibiryoshe biraryoshe Gojewe sinamwemera Muhammad Yesu aramwemera raha waba kubaza ibya Muhammad kwemera Maria ukazana iby'imva n'iby'imizimu subira ku ishure Bayisilamu asubire ku ishure ntasubire Korani 22:15 Korani 22:15 haravuga Waislamu ni nyonyora nisinyonyora baba nyonyora piga hiyo napiga umviriza haja napiga baba inasema Kristo mwasa Mungu umviriza haja nimumvirize ukeka yuko Allah wewe ukeka yuko imana atazotabara Muhammadi atazofasha Muhammadi mwamu bishaka kwisi no ku munsi w'imperuka no mwijuru narondera ukuntu yoduga agashikira ku gisenge cy'ijuru rondera umugozi canke bimunaniye naho akagira ishavu kubera Muhammadi nasiriki ziriko akiduze yimanike yiyahure kufeni na chuki zenu nyinyi mnamchukia wanamtizama mtawalionyora nyinyi mnanijua hapo anasema hichi kibwana kitutongaga kazi yenu unadhani mtume angekuwa mzungu angemkataa Waislamu raha na hii mada wameichagua wao mwe mnata mada moja mnaweza kuweza wana mada moja unaweza kuweza nani amesharitadi Waislamu mimi nataka mwalijua ukweli wa Ukristo aje akabatizwe nina Iwe binyoma uko na ubinyoma byenu takbir Allahu akbar Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam je minota ya mbere 20 nahagaze ngaha navuze ko Muhammad adashobora kubera karorera abantu ibyo nibibaho kandi nibizigera bibaho umviriza kandi mutega amatwi neza iki kibazo ahubwo ndatangaye ujya musaza muravuye ngaha hamwe n'uriya musore Isa yamye ngaha atubwira ba Dawidi atubwira bande bajya twe nitubigirako bajya nitubigirako turafise uwo twigirako rero si uwo twaje kwiga hano wewe nimba bakurikira kora bijyanye na nicyo gituma mubikora kazi yenu sawa ikibazo rero ngiki mu gitabu Aluri wa Marijani naimba ikisema avuga ngo iki hadithi ya Aisha atarasoma ujya Isa yatubwiye ngo Muhammad ngo bamuroze ukuguru ngo bamuroze ukuguru reka rero turabe umuntu bagomba ko dukurikira ingene yari yarozwe vuga bandanya hadithi ya Aisha inasemaje hadithi ya Aisha amesema mtume intumwa Muhammad wa SAW Muhammad alirogwa yararozwe mpaka gushikigihe anaona gushikigihe azabona kama anawaingilia wake zake gushikigihe azabona ariko arongora abagore biwe na hali ya kuwaingilia kandi atariko arabarongora byari byamucanze umviriza umuntu ari mwibarabara ariko ariyumvira ko ariko ararongora abagore kandi atariko arabarongora uwo muntu ni wumva ko byamucanze mu mutwe problème mentale iyo bayita problème mentale agomba kuja kwa rojani nibatwarire aya maja
Aruru wa Marijani ikigabane cy'igihumbi n'amajana ane na cumi na kabiri. Aya majambo nay'ukuri yari yararozwe gushika hageraho abona ko ariko ararongora abagore atariko arabarongora. Ikibazo siwe ikibazo naha, ikibazo ni mu mutwe. Iyo hadisi ivuga yuko intumwa y'Imana Muhammad ngo yagize gute, ngo yarozwe, hanyuma ngo arota abona ari karongorana n'abaki, n'abagore biwe. Bande biwe, abagore bande b'intumwa y'Imana. Ahubwo ukaboko yarose ariko arasambana. Naje natanga usanga utigera urota umugore wawe n'umunsi n'umwe, ufise ingorane, urota imaraya, urota imaraya gusoma. Mwarimu Muhammad yarose abagore biwe ariko arababira. None urota nde? Urota umugore wawe, urota kahaba, urota imaraya. Mwarimu amaze kurota baciye bigenda gute? Reka tubandanye. Harabuga. Yule aliyeku baada ya hapo, akasema hanyuma yewe Aisha, tuza. Inyuma y'ibyo ataravuga Muhammad ati yewe Aisha, umeelewa kwamba Allah wamaze kumenya yuko umuremyi wanje Allah yamenyesheje icyo namusabye yuko amenyesha, yamenyesheje za sura zibiri wa muti. Haje abantu babiri, abamarayika babiri, umwe yicara hambavu y'umutwe wanje, uwundi atanye umutwe ubiriza Muhammad. Hacaza abamarayika babiri, abadogiteri bavuye mw'ijuru, hanyuma uyundi yicara ku mirambizo yanje, hanyuma baca baravugana bati ariko baramuvura Muhammad, mbega uyu muntu ni iki yabaye iki? Uwundi mumarayika ati yarozwe, bamuroze b'abakristo. Uwundi aravuga ati nini yamuroze? Uwundi ati ni wa muhakanyi Yubaidi ibn al-Aswami, n'umuntu wo mu muryango w'Abazurayiki, yari umushirikina w'umuhakanyi w'umuyahudi w'indyarya. Ataravuga ati bamuroze gute? Ati bafashe imishatsi yari iri ku gisokozo ciwe. Bataravuga ati biri hehe? Bati babishize ahantu hari igiti cy'itembe munsi y'ibuye, ahantu hari iriba rya Baruwani. Intumwa y'Imana ikiragenda igeze aho irakura ubwo burozi, iryo riba n'ubu intumwa y'Imana yaragereswe mu itiro yuzuyemo amazi n'ihina nahageze, kandi hari munsi y'itende nk'uko bigaragara yuko hari ku mutwe w'amashetani. Intumwa y'Imana badutuze turarose ukuntu Muhammad yarozwe, aratubwiye n'abamuroze ko bari abayahudi b'abakagi b'abanafiki. Agomba tubwire rero umuti umaze kuva mw'ijuru n'abamarayika babiri baje kumuvura, operasiyo ikomeye cyane y'abamarayika babiri. Atavuga ngo Muhammad acaravuga icyo kintu kica kirakugwamo. Aisha arabwira mtume ati kubera iki none utokora nashra, kubera iki Muhammad utokwihora? Muhammad aravuga muri hadithi ya Bukhari amajana 360 juzu gindwi, Muhammad aravuga atangeka uhoraho yankijije ubwo burozi. Ngaruka ku kibazo umwigisha wanje yabajije, sivyo? None isomera hajya nyene ijya hadisi, isoma witonze, munyumvira yuko umugabo yari kararota cyangwa ko yari akabi yari karagenda mw'ibarabara. Soma umvirize hadisi ya Aisha. Hadisi ya Aisha amesema, yavuze ati mtume wa Allah SAW, ntumwa bemera ko ari Imana Muhammad alilogwa, yararotswe mpaka gushika naho akawa anaota anawaingilia gushikana abona yuko ari kararongora abagore biwe, kandi atari karabarongora gushikanaho mu yandi majambo byose yari yabaye umurengera, byari byarenze urugero. Intumwa y'Imana yarozwe gushikanaho atangura kubona, intumwa y'Imana yarozwe gushikanaho imvanga
kurongora abagore ikanuruko muranyumvira ino ntumwa y'Imana ko twayikurikira tubera akarorero mbere kuba iki yaciye akwepa ano majambo atayasomye acavuga ngo yariko ararota nawe acavuga ngo yariko ararota umugore we rotera hiyo ku kaburi twarahinyuye yaje rino soma rica ku ruhande bagakora yuko Muhammad yagize gute yarozwe muri majambo niyo tubera akarorero kubera yari yabaye gugu yasigaye agenda arongora abagore abona uko kandi atariko arabarongora yani majambo iyo umugabo yumvire ko ashaka kurongora murazigera bica bigenda biragenda ameze kujya nyene mw'ibarabara ingorane murazi impamvu Korowani 46:9 zana inyandiko nayo ikisema umvirize Muhammad wao ndi tuvuga gatatu barakarorero twebwe Korowani mkusanyiko w'ibinyoma kitabu cha mashaka soma mimi sikiroza mpya katika mitume Muhammad avuga ati jewe ntabwo ndi ntumwa y'agakura mu wala sijui nitakavyofanywa sinzi ico nzoba wala nyinyi mtakavyofanywa nabwo Islamu ico muzoba sifati ngo jewe sinkurikira aliyofunuliwa kwangu ivyo mbona gusa sikuwamia lolote ngo jewe naco nico ni mwonyaji tu ngo je nderekana gusa mu journaliste mukurukuru munyumvire rero uno mugabo ko twomukurikira yakarorero uno mugabo twomukurako kubera iki agiye kuvuga ko atazi yagira gute Korowani tukufu impamvu atazi yaje ni kubera iki soma 33:39 zana inyandiko Korowani 33:9 tukufu zana inyandiko Korowani 33:9 amajambo avuga gute naimba ikisema avuga gute hakika wewe utakufa wabaye angatanga kama Muhammad uzofa utakufa n'abayisilamu bagukurikiye bazofa kisa nini kandi rero kandi mutagomana siku ya muzogana ku munsi w'umuhero imbere yanyu none ikibazo ni iki nimba Muhammad yatubera akararo tukamukurikira tumukurikire kugira ngo ku munsi w'umuhero natwe tuze mu bagwana ntabwo twashoborana nawe tumukurikire ngo tuze mu bagwana twamaze kubona yuko Muhammad ari wazanye ibyo kubandwa yagiye ku gakecuru kamwigisha gupfumura turabonye yuko atazi yaja yarararota agenda ararongagura abagore none majambo byari byamucanganiyeko rero uwo tubonye yuko tubera iki akarorero ikibazo rero none uwo tubera akarorero ninde Petero wa mbere 2:21 zana inyandiko hari amajambo avuga ngo mumvirize uwo tubera akarorero tukamukurikira nivyo mwahamagariwe nivyo twahamagariwe kuko na Kristo niwe wababarijwe akabasigarana icyitegererezo kugira ngo ikirenge mu ciwe mu cande mu ca Yesu tugere ikirenge mu ca Muhammad tugere ikirenge mu cande Matayo 11:28-29 haza avuga gute hari amajambo avuga ngo mumvirize uwo tugiye kwigirako muze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndi umugwaneza niyo yaje mu mutima nabo muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu